nonge kubaramutse rero kandi abakunzi ba emission Kukayi uno muserena nababwiye yuko tutaza kubyorosha twagiriye ibako ridasanzwe muri studio ya Pam Channel TV muri emission Kukayi kwakira umumenyesha makuru umurundi kazi ndavyishimiye ko ari umurundi kazi umukenyezi akaba ari n'indongozi ikomeye cyane atwaye commission des femmes ku rwego rw'isi muri cadre ya diaspora ndundi benshi muri twebwe twakuze tumwumva ku maradiyo akora muri Voix d'Amérique VOA Voix d'Amérique murumva ko no munsi nagiriwe ibakwe ridasanzwe je numva ndyohewe munabizi ko bakunzi banje munazi ko namandyohewe cyane yitwa Oriane Itangishaka uno munsi rero akaba yashitse muri studio ya Pam Channel TV. Oriane Itangishaka karibu Kukayi. Murakoze cyane Pam, ndashimiye cyane kuba ndi hano wantumiye ndanezerewe cyane. Numva nanje nezerewe cyane numumama reka avyivugire kuko numva ndyohewe cyane ari twokuri murabona ingene aracari trop jeune araza kutugira ibanga ryo kuba jeune gutyo onye ari gituma ndabivuze. Oriane kubatazi Oriane Itangishaka Oriane ninde yizehe quel a été son parcours mumenyesha makuru ijwi rya Amerika bakunzi bo Kukayi sumu correspondant akora muri Washington DC murumva ko no munsi vraiment nateka gose. Oriane kubatamuzi yizehe arubatse canke niyubatse quel a été votre parcours? Murakoze cyane Pam kandi ndanezerewe cyane kuba ndi kuri Pam Channel TV uno munsi mwanyakiriye nukuri ndagukunda kandi ndagukurikira aho rero no utabizi bimenye nukuri urandyohera energy yawe duhere ngaho kuko vraiment iyo nuguriye televiziyo iyo nuguriye YouTube nkakubona ndumva nezerewe nukuri rero urakoze cyane. Hama ko batazi Oriane Itangishaka icambere novuga ndi umurundi kazi yavukiye ngaha mu Burundi. Navukiye ngaha mu Burundi papa wanje na mama wanje n'abarundi hama nkurira hi Bujumbura muhira ni kuri Mutanga Nord hama nize kuri École Indépendante hama tuvanga anye byashikiye igihugu intambara muri 93 tuca muri Kenya kanya gato na famille hama abavyeyi banje bakoreye abanyamerika imyaka myinshi hama iyo ntambara yabaye twacu duhabwa ibakwe umugisha kuja muri Amerika kore nyine abantu bakoranye bari abantu beza bari abantu bakunze abavyeyi banje nuko abavyeyi banje papa wanje nkanje navutse nzi ko ari umunyamerika kuko yakoreye abanyamerika kuva nkivuka. Hama budasanzwe yego n'ubuntu cyane budasanzwe kuko iyo ngwano ibaye muri 1993 twaciye duhabwa uburenganzira bwo kuja kuba muri Amerika kuko yari yabakoreye imyaka myinshi cyane kuri abanyamerika rero baraguha ubwo burenganzira ico gihe nuko byari bimeze muri make. Hama umurundi kazi rero tuja muri Etats-Unis tumaze imyaka 26 imyaka 26 birarengeye kumva ukishobora no kuvuga ikirundi ciza kuri kandi tusubira inyuma ijwi rya Amerika ryaramfashije kuko harageze ahantu gishaka gutakara complete mu kirundi. Hama dushitseyo papa wanje abandanya bakorera abanyamerika hama atangura kumenyesha makuru ku ijwi rya Amerika. Washitse uba umunyimenyesha makuru oya ndari nkiri muto nabanze kwiga primaire ndayimara secondaire université ndiga amashuri yose mugabo nkiri muri université niho haba wize ayo makuze yose muri Amerika. Ego muri Amerika nakuriyeyo nagenda umwana muto nakuriyeyo hama nagize imana nyene abavyeyi banje baguma bagirageza kutuvugisha ikirundi naho twagiye turi bato ariko biramfasha ibyo no kubibashimira cyane gose no kubibashimira cyane kuko nigihe hari hageze ko kwijwi rya Amerika barondera ikiganiro cy'ugwaruka barondera umwana akiri muto kugira ngo ateramishe ico kiganiro nari nkiri muto mugabo baravuga bati turiko turarondera umwana avuga ikirundi ateramishe ikiganiro cy'ikirundi hama papa arambwira ngo urazi gukazi bariko barondera ugwaruka hama nanje ndavuga ndacari muto ati mugabo niba barondera ugwaruka ivyo birakwiye hama ikirundi canje cyari cinshi mugabo cari suffisamment kugira ngo nshobore kwemererwa gukora ndagenda ndapasa entretien bavuga ati wewe ufise ijwi ryo kwiradio. Wow, ijwi ryo kwiradio urarifise ati uzotangure nko mu ndwiza cangira imana rero nca ntanguriraho ikirundi canje nayo mfise imyaka nka 19 ndivuze imyaka yanje
ibyo bintu uwo muntu atubwiye ngo arafise imyaka 19 ubu yoba afise ingahe ko mbona afise 19 20 imyaka igoma isubira inyuma urumva hama nca ntangura gukora ico kiganiro c'ugwaruka benshi bazi nka ejo bite cyari ikiganiro c'ukuraba ubuzima bw'ugwaruka ico gihe hariho amakambi de réfugiés menshi muri Tanzania muri Congo mu Rwanda mu Burundi hariho intureka nyinshi mu gihugu muri région des Grands Lacs hama tukaca turaba ubuzima bw'ugwaruka ati ejo bite ejo hameze gute ko tuba mu nkambi atakazoza tubona tukabaganiriza tukamenya ico bagona nico biyumvira aho bari basanzwe bari mu nkambi z'impunzi rero muri make nca ntangura gukora ico kiganiro ndakimaramo mu myaka ishika nka 8 hama ntangura nyene kuronka iyo experience kuko bujyanye kumbure turaza kubivuga mu idonido utangazamakuru hari abaginjiramo bafise impano n'ababyinjiramo ari uko bagize training bavyigiye je rumva navyinjiyemo ari kubera impano hama ndaba trained ndagira iyo training umwuga ndawiga ndawumenya hama muri make ho yanitanga ishaka hava rubaka mufise abana 3 ivyo bintu bakunzi bo kukayi araza kutubwira na seke afise abana 3 mwumvise umwuga yawutanguye ku myaka 19 mbe haciye imyaka ingahe haje experience yi haciye imyaka nka 18 ivyo bintu none mwumvaga abakunzi bo kukayi ni muntu abana biraraza kuduhashakira ivyo bintu ngo afise n'abana 3 ego afise abana 3 ndubatse ego se umushinga ntahe w'umurundi nawe nyene nukuri ndashima Imana vraiment uyu ni wo rien itanga ishaka ubu rero nkaba nkora ku ijuru rya Amerika nabandanije nkoraho n'inyuma yo kwiga amashure nagize baccalaureat na maîtrise nize ibijanye na action sociale et développement communautaire cyo gufasha kuorganiza no gutunganya imigambi mugabo nkasanga ko nari namaze kuja muri ivyo by'umenyesha makuru à moitié temps ndabigumamwo mejeje amashure Imana yaciye inzira aho papa yahavuye apasura cyane ndafata poste ye wow ivyo bintu papa wawe yarafise poste nyabandi papa yari umumenyesha makuru nawe nyene umumenyesha makuru kuva gishika muri Amerika niko kazi konyene yakoze yagakoze imyaka ishika 16 aho mwavuga yuko yamye akorera abanyamerika yari umumenyesha makuru oya ngaha mu Burundi yakorera ambassade yakorera cyane centre culturel américain hajya juste en face ya CCF hama mama nawe yakorera USAID mugabo yamari nyene muri yo cercle y'ambassade des États-Unis bari bafise amanze menshi ama office menshi mugabo umwanya mwinshi ndamuzi ko yakoze muri centre culturel américain yari faisait partie ya ambassade des États-Unis yabikoze mu myaka hafi 25 mbere ko tuja muri Amerika urumva nakoze yaragusigiye intuze yaragusigiye iragi wala niragi Oriane itanga ishaka urumva numukenyezi mwumvise parcours yiwe kugira ngo ashike ahageze ahanini ni impano yatumye ashika ahashitse hama murumva ingene yatanguye akiri umwana nkaba nteye intege umuntu wese akiri mu jeune yumva yuko ashaka ikintu nagerageze ashika aho hantu arabe ko bishoboka Oriane itanga ishaka ni indoto nyinshi murabona kubanya amamenyesha makuru bariko bararuka ngaha mu Burundi ama media en ligne ariko arazamuka abasore nabigeme bariko bararuka ngaha mu Burundi bakora mu media en ligne hamwe n'amaradio menshi ariko aravuka twashaka utubwire nabo aho bari bumve kubera ugitangura ntibiba byoroshe cyane irevuga ko ari impano yagutumye ushika aho ushika bega yo hari intambamyi woba warahuye n'umwuga wawe ugitangura canke muri parcours yose kubera canke ntangorane zitabura ahantu ariko turashaka udutera intege twumve eske nta ntambamyi mwigeze muhura muri umwuga wo kumenyesha amakuru ku buryo hageze n'ahantu bwati ibintu kweri byakweri ni gwanje ego nsubiye inyuma gato kandi cyo kibazo ni ciza cyane kuko umuntu arasubiza amaso inyuma karaba ingene byagiye biragenda mu icambere novuga cerekeye itangazamakuru wavuze wakane navuze yuko yari impano ariko itangazamakuru nkuko uvuze aba jeune nga anye batangiye kwijamwo cyane ku mashene ya online hariho itandukaniro quand même hariho gutangaza amakuru no kumenyesha amakuru no kuba animatrice
ako kantu gasubiremo hariho ukuba umumenyesha makuru no kuba umanimatrice w'ibiganiro nibaza ko ari intandukaniro ifoko rero bamwe bamenya iyi nzira bariko barajamwe yariyo ushaka kuba umumenyesha makuru vyige ubironkere training benshi kenshi nguma numva ngaho Bujumbura barabivanga barabifatanya bose n'abamenyesha makuru nibaza ko byiza nka twe abamenyesha makuru tuza turabikosora gato kuko abo bariko baraza muri uyu myuga yo kuba imbere ya kamera canke imbere ya micro kugira ngo babinonosore neza bavyige neza bazi exactement ibyo bariko barajamwo nk'itangazamakuru rirasaba n'ukuri yuko kandi ikibabaje nuko nta mashuri menshi yavyo aratangura kuvuka umuntu akamenya kunonosora inkuru kuyitohoza no kuyiringaniza impande zose ugatohoza inkuru ukayinonosora ukayikora neza hamwe ukayishikiriza itangazamakuru iryo ni itangazamakuru wafashe inkuru wayikoreye ko wayitohoje watanze impande zose urayimenyesheje equilibre atakanenge hariho ibintu bisabwa kugira ngo hama hakaba no kwanima ikiganiro aho ufise impano n'ukuri zo kuganiriza abantu ukabakuramwe ibintu nk'ivyo tugira ukabaganiriza ukakuramwe inkuru ryoshe ukakuramwe ikiganiro kiryoshe kwanima rero iyo tuvuze itangazamakuru hariho izo difference abashaka kwiga itangazamakuru ni bagige bari nonosore kugira ngo uwo mwuga ngaha mu gihugu utere imbere abamenyesha makuru ni bakora amakosa mwamwe yashize bamwe mu ngorane muri kahise kubera kutaronka ayo mahugurwa nko bavuga mu Kinyarwanda ayo ma training izo nyigisho zisabwa kumenyesha makuru ivyo ndabivuze kuko maze imyaka myinshi cyane natanguye mfise impano zo kuvuga ku radio ariko iyo experience sinarinda yifise yo kumenya itangazamakuru niri kwanima niki kuganira niki hama rero umuntu akavyiga ndateye intege cyane aba jeune fille jeune dame aba jeune ndiko ndabona bari kumenyesha makuru bavyige babinonosore kandi biriko birakogwa neza ndabona ko biriko biraza hama wambajije ati ntambanye wogiye urashikamwe n'izihe nukuri akenshi kuko nabitanguye nkiri muto ego hari abanyemeye bavuga ati wowe ijwi urarifise narinjiye mu kondo nace mvuga ni okay niba ndarifise reka ndarikoreshe Imana yarampaye umugisha kugira iryo jwi mvuga abantu bakumviriza bakumva baragumye ku radio iyo caractère mfise kuri radio iryo jwi bakaryumva bakarikunda mugabo harasabwa ibindi ifo kumenya kubaza ibibazo neza ifo kumenya sujet niyihe zigezweho ibyo byose rero mva naciye ngenda ndaronka ayo izo nyigisho ku ijwi rya Amerika ndagenda ndegera abantu bamfasha usanga hariho igisata cerekeye kunyene gufasha abamenyesha makuru bashasha ndavyiga ndabimenya ariko intambanye nyamukuru kwaro rimwe na rimwe guhura n'abantu batakwemera guhura n'abantu batakwizera ubu rero mu myaka ya vuba ni ikintu tuko turagwanya cerekeye umukenyezi n'umwigeme kutamwemera ariko gace utegerezwa gukora cyane kugira berekana ati jewe naho wanshira imbere ya president ndashaka kumubaza ibibazo bikomeye ushira imbere ya ministre ushira imbere y'umukenyezi runaka ndashaka guteramisha ikiganiro gikomeye kubera iki ndiyemera muri jewe kandi ndavyitegurira nkumviriza impanuro z'abantu rero intamba nyine kutemegwa canke kutaronka iyo opportunité rero utegerezwa takwizegwa tamuntu agufitiye hama ego batanaguha umwanya kugira ngo bagufashe cyane ariko ivyo byose utegeza kubirengera ukavuga ati je ndafise intumbero reka ndabirondere reka numvirize impanuro z'abantu ariko intambanye ya kenshi nuko wumva utarizegwa cyane bikagutuma wumva umenga ntavyo ushoboye ariko none wewe nk'igihe byo byarashitse ni wakoresheje nayahe maseke Jean novuga iki ikintu caguhaye kucuvuga ati ntaco naho kwera twege abakenyezi n'abigeme biratubabaza ku mutima dufise umutima woroshe cyane ukaca umengo wobiheba oya nibaza yuko uko kwiyemera yuko ivyawe ari ibintu vyiza kandi bitomoye bizofasha n'abandi kukwirukira uvuze ati je ibi bintu vyanje kandi nje ndabibona muri wewe ibi bintu vyanje ni vyiza biratomoye ndafise equipe nziza ndafise uko kwiyumvamo yuko aho ndi ni sawa
kandi bizoza n'ibindi urumva iyo assurance nibaza ko iyo assurance yukuja imbere ukagira iyo assurance iratuma abantu bavuga ati mbe ashaka kwizera uko kwiyemera kuva he tegeza ko harimo ikintu hategeza ko hari ikintu yibonamwe yiyemeramwe kandi nubwo ntagiyemwo ntaco vyamugize. Wow. Yego. Ico kintu kirakenewe cyane abamenyesha tucumve abantu bakora uyu mwuga wacu baragikeneye cyane n'abakenyezi kubera twebwe ako gatima ko kwiyemera ko kuca kugira kenshi usanga benshi bace baseda kukurira canke kugira iki ariko ndumvise ko kuguma ubandanya ukaraba intumbero yagutumye ushika aho hantu iratuma urengera izo ntambamye. Oriane urashitse muri Voix d'Amérique muri studio ya Voix d'Amérique nikihe kintu wumva wishimiye cyane uhari ukavuga ati wow sasi Oriane canke my god jewe nk'ikintu kinezereye nk'iyo nakoze ikintu kigashimwa canke nkabona kabisa ko ico kintu mbere ya byose mbanza gufukama nkavuga ati wow Gloire à toi Seigneur. Donc nikihe wumva cakini wumva wicaye nikihe wumva kidudubiza umurundi kazi Washington DC les amis nukuri niteka cyane iyo ndavye nkasanga nituri benshi kuri plateforme internationale plateforme mondiale abarundi kazi turi bangahe plateforme internationale plateforme mondiale turi bangahe abarundi kazi ndabaharuye ndiraba nkasanga umengo ndije nyene canke turi babiri turi batatu kaca mbona niteka Imana yanteye ni inyenyeri n'ukuri imurika nkumva koko irahari iriko iramurikira abandi b'abarundi kazi bari inyuma bazoza inyuma bavuga ati twararabiye kuri Oriane kuko mbona umengo ntituri benshi kuri niveau international kuko uraravye nk'ibindi bihugu muri Kenya muri Nigeria n'ahandi usanga abamenyesha makuru au niveau international za BBC Deutsche Welle nyinshi cyane usanga bari benshi usanga ari nka 10 usanga ari benshi 10 rero babisha muko gasanga bon mu Burundi ntituri benshi sindabazi peut-être ushashwa kwa dufise nka 3 4 5 mugabo ntituri benshi rero ico kintu ndumva yuko kindemereye ntegerezwa kubi icitegerezo ku barundi kazi cyane aba jeune fille ndumva ndacishimiye yuko mfise iyo fardo canke uwo mutwaro wuko ndiko ndacira inzira abandi bigeme b'abarundi kazi rero ico ndacishimira hame ca kabiri nkashima yuko ndabaha plateforme internationale nkashaka kuha plateforme global ku murundi kazi kubera naenda muzi kandi kubera yarakeneye iyo platform canke n'ubundi mukenyezi mu kindi gihugu aho ngeze sinkorera ijwi rya Amerika ku Kirundi n'ikinyarwanda gusa ubu unye nkora no mu Congereza ku rwego rwa televiziyo bisigura ko mvugisha Afrika yose. Abakunzi boko kandi kumwe n'umumenyesha makuru avugisha Afrika yose ibyo bintu gabasha je twagiriwe ibakwe nagira ndanamushimire nukuri Oriane ibikorwa uri kurakora nukuri birarenze nivyo nyine ariko ndavuga pa kumva narashobora kubona umukenyeze ari mu Burundi hagati ariko arakora ibintu vyiza biteye igomwe navuze nti sinoreka kutamurondera ngo ndamushira habona abandi bamubone bamutera intege bamushigikire nivyo rero nanje ngenda kuryama numva nanezerewe yuko nashobore guha Pam urubuga rwo kuvugira ko avugisha abarundi abanyarwanda aho bari hose ku isi pa mu Burundi gusa rero nishorero nkuko ari wambajije kintuma numva nezerewe ukamenyekana muri Kongo abarundi bo muri Mozambique bakakumenya abarundi bo muri France bakakumenya kubera nyene iyo plateforme yo ku rwego rw'isi. Wow, urumva vraiment yuko afise n'umutima wo gufasha urumva ko Pam Channel TV barayimenya hari abantu benshi bantelefone ngo duhejeje kukumva muri Voix d'Amérique ni na Oriane agirisha ikiganiro muri Isanga. Ego hari ikiganiro muri Isanga nko bivuze gica ku radio ijwi ry'Amerika inshuro 6 kundwe buri munsi ariko kuwa kabiri kijya twagiranye ni ikiganiro giha umwanya umukenyezi n'umwigeme nico nteramisha muri ico kiganiro akaba avugisha abantu bakomeye cyane ngira ahubwo waravugisha n'abanyepolitike bakomeye n'abapresident ngira wari mu myaka ya mbere yuko dushimika cyane kuri umukenyezi n'umwigeme nateramisha ibiganiro n'ivya politike nkavugisha
abashikiranganje nkavugisha abanyepolitike ngaha mu gihugu kuko cyane cyane nko mu 2015 ariko harababye bibazo nararonse akaryo kuvugisha benshi kuteramisha ikiganiro muri isanga cerekeye ibyo ariko birabico gihe byarampaye akaryo kukumenyana na benshi kuvugana na benshi yego aho hantu ndafise indoto yo kuhashika ndafise indoto yo kubona nicaranye na president nicaranye na ba ministre bariko bagira ikiganiro kukayi aho bari bumve yuko nkeneye ikiganiro nabo yego nabo baranywa kayi kandi kukayi baraganiraho ibintu byinshi uwo munsi nzotereka icyayi akayi kakandi karimo jinja katangawizi rezami umusoganira na nyene icubahiro yo man tumuhaye ikaze kuri Pam Channel TV ego hanyuma Oriane ukaba uri n'umukenyezi watubwiye ko ufise abana batatu ufise n'urugo wubatse mu mahanga uko tuhazi hahandi tutagira abakozi hahandi wimenya ndasavye utubwire parce que umva warashitse ufise amabanga akomeye utwara commission des femmes ku rwego rw'isi muri diaspora ndundi utwara ibintu bikomeye umumenyesha makuru turazi kakazi tutabuyobewe hari abashaka kukubyirangira na saa 9 z'ijoro saa 8 uje gukavaringa inkuru ariko ivyo byose ubikora gute kugira ngo ugere la vie de famille na la vie yo kukazi mu mahanga encore plus si mu mahanga gusa muri Amerika des amis muri mu mahanga kuko hariyo utubwire ukungene ubigera kuko hari ukuntu twebwe abantu b'abakenyezi baduhaye image ya faiblesse ari naho nibaza ko havuye na kakano ko tubwira ngo nibaza ko ari ko twakuhaje mukenyezi urashoboye kubera baturiye n'akantu ka faiblesse canke usanga hari n'igihe usanga twebwe tugira amacaprice ukitwaza ibintu abiriya ndafise abana yasino bakorana nabijya ugasanga ufise des limites erega natwe turabikoresha ivyo onye fako turaba neza hari igihe usanga ari twe twibera intambanye umwana iki ugasanga bikubereye uridimise wewe nyene washobora gushika ahantu urwego rukomakomeye kandi rufasha umuryango n'igihugu kubera ayo macaprice canke niyo image bakwasosiye na faiblesse ugasanga uri kuri uribuza ama opportunité amwe bega Oriane wifatana gute nivyo koko mu mahanga nivyoroshe kuko uko kuntu kuba ufise byose mu maboko yawe utegezwa kubikora byose nukuri umukozi ikintu cyitwa umukozi wo mu nzu muri Amerika iburayi ahantu hari hose birazimvye cyane ku bantu babifise nibaza ko ni bake abantu babifise umukozi muba mu nzu akagukorera ni bake cyane gose kuko ndaguhaye karorero ntushobora kuriha umuntu $2,000 by'amadolari kuza gukorera umwana $2,000 canke $1,000 urumva kimaze kubige urumva namahera menshi cyane kuburyo mu Marundi bari miliyoni 3 umukozi gaye mu none mugabo ntusepa ntuvyeshapa naho nyene kuko uwo mwana utegeza kumutwara ahantu iyo ugiye gukaza nsubire nyuma rero mvuze nti ubikora gute ubijera gute nukuri ifo nk'umukenyezi yifuza gushika ahantu kure ategerezwa kumenya gutunganya umwanya wiwe neza ategeza kumenya amabanga yiwe ayariyo no kuyarangura neza bivuye kuko natunganya umwanya wiwe neza ari ba femme dynamique ngahi Bujumbura usanga bafise ibintu byinshi bakora bashobora kuba bafise abayaya n'ababoyi ugasanga umwana aramusize aragiye me aratunganya umwanya wiwe neza aravuga ati uno munsi iyindwi iyisaha gucya na gucya me usi hariyo na sacrifice usanga amasaha tujya mari make kubera nyene uko gukora cyane kenshi ndashobora kujyama amasaha indwi ndabivuze ngereranyije ariko hariho gukora cyane ndava ku kazi tuvuge ndagenda ku kazi nka saa moya umwana muto wawe angana gute umwana muto wanje afite imyaka 5 azokwiza 6 mu mezi 2 karacari gato kandi uko gutunganya umwanya abana utegerezwa kubaha umwanya ibyo ukora byose abana utegerezwa kubaha umwanya utegerezwa kuba wa mu mama ari présente utegerezwa kuba wa mu mama abajana muri park utegeza kuba wa mu mama abajana kujya crème glace utegeza kuba wa mu mama abatwara kuri piscine canke anabatekera n'akantu keza yabatekera atambuka muri quartier nabo bakamuganiriza akabumviriza ivyo vyose si luxe ni ikintu utegerezwa gukora kugira ngo abana bawe babe ari abantu batekanye mu mutwe
bari abantu bafise imishaha yabo itekanye itajuragiye ngo nukora babuze mama na papa, cyane cyane bagize umugisha kuba babafise. Rero gutunganya umwanya wawe neza aco ni cambere, kuko utabikoze uragwara usanga wagwaye. Icya kabiri nishimira Imana nuko mfise umufasha, umushinga ntahe antahura kandi ankunda kandi amfasha. Yego, antahura, ankunda kandi amfasha, kuko arabona ivy'Imana iriko irankoramwo, ivy'Imana iriko irantwara, akabinshigikiramwo, akanyakompanya. Numufasha, ndamubera umufasha nawe akambera umufasha. Le vrai sens du terme y'umufasha. Yego, ugasanga nko mu mahanga ikintu cyo gushuhiriza ibyo kurya umwana nta complexe abifisemo, ikintu cyo gutwara umwana muri park nta complexe abifisemo ngo nuko ari umugabo, canke kuvyuka mu ijoro iyo umwana ari kararira nta complexe abifisemo, kuko arazi yuko jewe nasanzaye umugore wiwe ntazoshobora kumuronka uko yifuza, jewe natekanye mu mutwe sinzoshobora kuba umumama mwiza. Rero kuba ufise umuntu agufasha ni ikintu cambere mu mahanga. Aba mama canke abagabo badafise ababafasha nukuri nibubahwe, simbona ukuntu nshobora gukora ivyo nkora atamufasha mfise. Oya, rero mu mahanga hariho uko kuntu utegerezwa gutunganya umwanya wawe, ugategerezwa kumenya ati ndi umukenyezi, ndubatse, umugabo wanje arankeneye, abana banje barankeneye, ijwi rya Amerika rirankeneye, ko diaspora ndundi irankeneye, igihugu kirankeneye. Yego, ugatunganya umwanya wawe neza, ukamenya ibiri important n'ibitari important, ukamenya message za WhatsApp zishobora kurindira ku mugoroba n'izitegerezwa kwishuga ubunyene, ukamenya n'iryari nja kuri Facebook, n'iryari nja kuri Instagram, ukatunganya umwanya wawe neza, kuko na Bibiliya iratubwira buri kintu kirafise umwanya wacu. Ukagerageza usanze wononye ngaha ukagerageza gukoresha, kandi muri byose no kuba umuntu asenga. Je nukuri ikintu camfashije gutekana mu mutwe no kuba nsenga, ndasenga kuvyuka mu ijoro nkasenga, canke mu gitondo nkasenga, ndonsa akanya kugira ngo ntekane, mbone. Hari igihe Saint-Esprit iguha amahoro no gutunganya ibintu neza cyane, iminyuro akakwereka ukuntu kandi kakuraho ibigutesha umwanya, ugasanga umunsi wawe uragenze neza. Ariko gutunganya umwanya ni ikintu gikomeye cyane. Bakunzi bo kukayi aratubwiye ko umukenyezi ajera ikintu gikomeye cyane ku kazi no muhira urugo bishoboka mu gihe ushobora kubutunganya umwanya neza. Aratubwiye n'akandi kabanga ko gusenga kugira ngo ushobore kumenya ibikenewe biza mu mwanya we, bidakenewe navyo bikagenda. Mugabo igikuru ntahuye ni gutunganya umwanya neza. Turacabandanya. Oriane uno musikandi arongoye commission des femmes ku rwego rw'isi, hariyo ibikorwa kanaka ariko arategura igikorwa ciza cyane twatahuye twumvise. Jewe naracumvise ko yandamukurikirana, ariko nashaka abakunzi bo kukayi bacumve mbega ico gikorwa nikihe, ukitubwira amajambo makeyi. Murakoze Pam. Ico gikorwa twagitanguye ngira ngo haraciye hafi amezi 2, ukwezi kumwe n'inusu, ni gishasha ariko turizere kukirangura. Twarabiye hamwe iyo komisiyo ntwaye y'abakenyezi b'abarundi kazi ku rwego rw'isi, tuti ni giki twokora, turi komisiyo nshasha, turi urwego rushasha rutanguye mu kwezi kwa 5, ariko turashobora gukora ibintu bikomeye, kuko nibaza yuko tubishizemo umwete birashoboka. Tuvuga duti irici twokoze iki cyane cyane mu ndwi yahariwe abarundi baba mu mahanga, kugira ngo nabo batumenye yuko duhari. Ico kirakomeye, kuko ukoze abantu batamenya yuko ubaho navyo nyene ntacyo woshikako. Twavuga nakajyo keza. Yego, ni nk'akajyo keza, kuko bamenya yuko hariho ubwo rwego rw'abakenyezi b'abarundi kazi ku rwego rw'isi bariko baratunganya ibikorwa bitandukanye. Turavuga duti turashobora kuja kugerageza, hari byinshi umuntu ashobora gukoranga mu Burundi, mugabo twabonye duti abakenyezi bari mu bitaro twumva kenshi baba bavuwe ariko bikabananira kuva mu bitaro kuri aba byabananiye kuriha amafaranga baheraniye ibitaro. Umukenyezi aba yavuwe, yaba ari malaria, yaba ari kubagwa, ariko agakira bikanga yuko ataha gusubira ku kivi canke mu muryango wiwe. Dushaka turabe ingene bangana, turabe ico twokora. Rero muri make twasanze dukoranye niyo shira hamwe Semabu,
abagwayi bavugiramwe mu Burundi batugiriye itohoza ku bitaro 4 bikuru bikuru byo ngahi Bujumbura, basanga 70 y'abo bakenyezi nukuri ni bantaho nikora kandi bizogorana kugira ngo batahe. Hariho umukecuru umwe w'imyaka hafi 90 afitiye imiliyoni 2 ari mu bitaro no musi yakize, mugabo yicaye hajya. Baranamuhaye ubwenge bwo gutoroka, aravuga atoya tugende umukiriso ndindiriye umugira neza azoza kumbohoza andira ayo mafaranga, nta bana mfise bashoboye, nta tongo mfise no gurisha, nzokwicara ngaha muri bino bitaro kandi facture gumiduga kuko ni nk'ibihumbi 2 ku munsi vy'iyo sare babashiramo biguma vyongerekana ku munsi atariha iyo facture. Tumaze kubimenya turavuga tuti abirababaje, abarundi mu mahanga nukuri miliyoni 2 ni nk'amadolari amajana 6 canke 5 hafi, nukuri abantu 6 b'abanyamahanga b'abarundi bagiye hamwe ni 6, umwe arisha amadolari 100 umukecuru yotaha. Kuri iyo myaka ya 90 n'ubu ukwiye kuba uri mu bitaro uri mu gasho, ukwiye kuba uri kumwe n'abuzukuru bawe, uri mu bihe by'ukunezerwa n'ubuzima wabayemwo, kugira reflexion, mugabo n'ukwiye kuba uri mu bitaro. Rero muri make turizera kubohoza abakenyezi 70 bari ngaha mu bitaro bikuru hama twegeranya amafaranga ashika ku $17 ibihumbi 17, no kuvuga hafi miliyoni 40. Ugereranyije aho ni nka n'imiburiburi ndabyibuka neza ni nka ibihumbi amajana 3 umwe yokenera kugira ngo atahe. Niyo facture umwe muri make ngahi Bujumbura iyo umuntu agwaye yamaze y'imisi abafise. Rero twavuze duti diaspora ndundi nukuri ni nko gufata ibihumbi 3 n'amajana 5 by'amadolari kuri buri continent, $3500 chaque continent. Tugiye hamwe amahera nukuri ntakuye kuba yotunani nk'abarundi baba mu mahanga. Tuvuga duti reka duhamagaza abarundi badufashe. Sinigikorwa c'aba diaspora ku muntu wese aza kumviriza kino kiganiro, ndumva yuko ari gushigikira abantu 70 gusa. Numva ko umutima afise wa mutima w'umurundi bose bazi umutima wo gufasha, umutima w'urukundo yokora ico gikorwa. Mico ico gikorwa kiko kiragenda neza nkuko mwari muvyifuza. Kibazo ciza cyane kandi nakwira ndakubwiye yuko nukuri ndakubwije ukuri ndabivuge ngaha kuri Pam Channel TV igice cayo mahera ntiturakironka. Ico gice ca $17,000 ni kiraboneka. Turahamagaza abarundi, tugatelefona, tukagira ama Instagram live, tukarungika prospectus, tukarungika video za YouTube twagirishije, mugabo mbona umengo nta kubihurumbikira cyane. Benshi baravuga ngo ni igikorwa ciza, mugabo niba vyakompanya n'uburyo $50, $20, $100 ubishoboye n'igihumbi ubishoboye. Umugwiza atunga yo bari Belgique, France, États-Unis, Chine, anarungika ayo mahera abakenyezi babohogwe, namenye kino gikorwa ni abatarakizi arungika uburyo, kuko ndumva yuko kumbure dushobora kwa tumaze imisi mike twaragitanguye akamezi 2 si make, kuko benshi turi kumwe ku magroup ya WhatsApp barakizi. Ariko kuvuga yuko ari igikorwa ciza, nibaza yuko abantu bo mu mahanga $1 koherekeza ayo majambo kugira ngo gikorwe. Rero nta n'igice cayo $17,000 turaronka. Twibaze ku bakunzi ba Pam Channel TV baza kumva kino kintu kuri umutima w'urukundo rwanyu muza kugira ico bega nta baciriyemo umuntu yifuza gushigikira ico gikorwa yocahe yorondera nde vyogenda gute? Ego reka ngire ko cane ku barundi b'abanyamahanga bari ngaha mu gihugu bamaze kuranka lumikage. Je ndiko ndashimikira cane ku ba diaspora nukuri bamaze kuranka lumikage, n'abari hanze hari uburyo bazi iyo barungikiye imiryango yabo lumikage barayikoresha 62 ubusa 9 6 62 ubusa 96 biri ku izina rya Jean-Marie Manirama. Ntuzomenya neza yuko amafaranga agiye nyaho. Jean-Marie Manirama ariko aradufasha muri iki gikorwa. Murungika amafaranga kuri lumikage. Abandi bari mu mahanga bakoresha transfer locale za GoFundMe, ni GoFundMe iri kuri ku magroupe atandukanye mumaze imisi mubona. Muje kuri GoFundMe murabe igikorwa cyitwa Isekeza. Yego muzoca mutanga amafaranga biciye ku ma transfer ya bank
ni igikorwa kirimo transparence nyinshi novuga kirimo ukuri kwinshi. Ntituriko turarondera amafaranga yo kwitungisha canke yo kwiba amafaranga abantu, turiko turashaka kuboza abantu bave mu bitaro basubire ku kivi. Murashobora gutanga kuri Lumicash canke mukarondera GoFundMe. Iyo Lumicash ni nayo ndiko ndakoresha ngaho i Bujumbura, niyo telefone muyihamagareko, ni jewe ndayitaba, ni jewe muzobibaza, ni Commission des Femmes muzobibaza. Amazina y'abo bantu turayafise, amafaranga bafitiye turabizi, ni ibintu biri mu muco, ibintu biri mu muco, amazina yabo, amafaranga bafitiye, ibyo babavuye byose turabifise. Hariyo n'abamamagara bavuga bati ngo ni muduha amazina yabo twebwe tubirihira abo bantu. Je nkavuga none ko utari waciyumviriye ico gikorwa, kuko utoza dukorere hamwe dushire mu giseke kimwe tuzobashira. Niba waba wifuza kuja kubafasha nukuri ntituguhagaritse, ugenda ugikore, uhamagare Roi Karede, uhamagare Prince Regent, uhamagare Hôpital Militaire, uhamagare clinique, ugiri ivyo bikorwa byo kurondera ni bande bafitiye angahe. Ariko twaramaze kubigukorera, twaramaze kukumenyera ni bangahe, twaramaze kukumenyera amafaranga bafitiye, nico gikorwa twakoze. Rero rungika ayo mafaranga dushire mu giseke kimwe tuyatange. Ego cyane munavyumva rero. Bon, sishobora kumurekura Oriane gutya nyene, turi mu gice cya nyuma cyo gusozera ikiganiro. Oriane, nashaka kumenya ikintu kikunezereza cyane ukibonye utwenga ukeguka. Mesha cagagura jewe nk'ubu barakunda kuvuga nk'abageste baje babonye bagatangura gutwenga kandi tutari tuzenga. Ico nico ndagukundira uko gutwenga kwawe, urashira umuntu muri mood, sourire yawe uri sympathique, sivyo none sivyo ari sympathique ninje nasha numva cyangwa nyohe naho narindi muri stress nyinshi ngo turadinanira nukuri ico kintu Imana yarakiguhaye kumugisha. Wow, uratransfera umunezero niyo happiness, ikintu kinezera sinzi vraiment kintwenza nukuri mbaje ikibazo gikomeye cyane. Kintwenza canke kinezera? Kikunezera. Kuba ndi umukenyezi w'umurundikazi, mu mama w'abana batatu, Madame Tanguy. Wow, ndakora ibintu byinshi cyane. Tanguy, tu es où? Nous sommes à Pam Channel TV et Oriane dit que yes. Forcément naramezagiye, ariko mu bintu byose nkora, mu bintu byose nishimira kuba mama w'abana. Kuba umumama ni n'umugisha w'Imana, kwitwa mama zake nibaza yuko ni ikintu kikwigisha byinshi kuba umumama. Ndanezerwa kumva ko ndi umumama w'abana. Yego nibaza ko ari ibyo. Ikintu ukunda gufungura cyane ni giki? Oh my god, inyama yokeje. Yagusuhuje. Ubu ndi muri depression. Inyama mani fashe uzozisubira uzojya akabenzi. Oya akabenzi wapi barakampropoje, ndavuga niwe nihangane nzorindire sindakamenyereye, mugabo ndakunda ikintu cyitwa inyama y'impene yokeje. Umpe sha oya ni très simple, umuye ka brochette ni nagaruka zokugurira ifanta orange uzozisubira Washington DC. Oya niziryoshe nk'izindi. Ikinyobwa ukunda? Ikinyobwa nkunda ndi mu Burundi fanta orange kakanya. Oriane agabazo kanyuma. Quels sont les moments de stress z'aba journalistes? Wifata gute? Hewe hari utumira mukabivugana byose ni bon, kandi ufise ikiganiro kiri live ukaba telefona ku munota wa nyuma ngo sihari yabuze ngo ngurambabarira ngo byango none ufise isaha yose iri vide dans 10 secondes, micro igira yake none ndabinza kumara isaha nivugana ndakumara isaha. Urambwira rero koko yuko bidakunda 5 secondes après avant ko tuja live, c'est stress itabaho. Mugabo cubumva professionnel cyambya nti aza micro nganiriza abanywanyi banje ata micro nganiriza abanywanyi banje dutera inkuru arabaye agasecret yo urapfa ugahera ukamera. Donc ibintu bya live, ibintu bya pre-record biri enregistré en avance nta kibazo, mugabo ufise live ni live. Yego uko biri kose imvura ukamutelefona ino bashaka uwo murondera nshobora kumuronka kuko telefone yibuzimije uca wiyakira. Oya asha
ushavuga ati yego hari igihe biba kubera peut-être connexion mu Burundi cyangwa kubera umwana yamugwaranye cyangwa kubera yabonye nta mwanya bifitiye mugabo uko kuntu ushobora kuba uri prêt script ya uri bien ibibazo byawe biri prêt aba ingénieur bari prêt mwese ko mu telefone ngo fete ngo yango ngurumva ngo ngiye mu nama cyangwa ngo byangoye. Okay, none isaha yose turaganira n'umuyaga rivugana uririmbo turirimbo tw'Imana oya ucu professionnel tuvuga ati sije irahindutse no musi mu myaka biga bimeze gute reka tuganire n'abamukamenye cyangwa bo kumutanga nord kaciwe mu sportive nyene ukacihindura sije umunyamutanga rero yubahwe murabona abanyamutanga ko twagwiriye kandi ciko turavomamwo abantu nyene bariko bariyungunganya rero akaba ari ngaha rero dusozeye ikiganiro cyacu kukayi umukunzi abafansi bo kukayi murabona yuko vraiment nagerageje Oriane nazanye hanyuma ndamushimire cyane Oriane itanga ishaka muri Voix d'Amérique abashaka kuzohora bamwumviriza agira muri Voix d'Amérique ijwi rya Amerika mwanya VOA ni sanga imbere gahaje ikiganiro kiba kwa kabiri ici wanje kiba kwa kabiri saa 10 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda abo ni babandi bakorana urumva arakore na kijya ca muri isanga hariho kandi naguciriyemo hari n'ikiganiro citwa Our Voices nico nanakubwiye ku rwego rwa Afrika. Our Voices ni ikiganiro giha ijwi umukenyezi n'umwigeme ku rwego rwa Afrika. Urumva ico citwa Our Voices bagiye kuri YouTube barashaka kukibona nico duha akaryo abari ku isi yose bavuga icongereza bashobora kubona umunyafrikakazi icyo ashoboye ibyo amaze kurangura. ni naho naronse akaryo ko kwinterviewa nk'abantu nka Madame Chiombore Ko yahora aserukiye Etats-Unis muri Union Africaine akaba nyine ari ku rwego rw'isi nk'umukenyezi w'umunyafrikakazi yari muri ayo mabanga. Rero na Voices kubifuza kuraba ngene guteramisha mwe namye avuga ko anima ikiganiro naco nyene ico kiganiro no kurikira hijwi umunyafrikakazi ku rwego rw'isi akabona amaprojet abanyafrikakazi barangura abapoliticiens ngene bariko baratera imbere nico rikiri mu congereza ariko kijya twavuganye cyari mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Shimire cyane rero Oriane ingene bamwakiriye akatwemerera uyu Pam Channel TV tugushimire cyane twibaze ko n'uwundi munsi tuzosubira kukenera kubakenera muzotwita cyane gose. Ndanezerewe Pam kandi nzogaruka kandi n'ukuri ndanezerewe ufise ibikorwa byiza narabikurikiranye kandi bandanye ndabikurikirana. Imana ishinge cyane rero ku bakunzi bakayi aha akaba ari ho dusozereye kino kiganiro cuno munsi mukomeze mubandanye kudukurikira ku ibiganiro byacu kukayi Smart Mind the Password kuri YouTube ya Pam Channel TV, kuri Facebook ni Pam Channel TV, IG ni Pam Channel TV, Twitter ni Pam Channel TV. Rero twibaze ko mwiteze ikindi kiganiro kikurikira kizoba naco nyene gishushe nkuko. Peace and love.